akazi kanje nama nkora minsi yose nako gufasha kwambutsa abana ngaha urabona haragoye kujabuka n'umuntu akuze biramugora umwana mu myaka yahera ngo yarateba ngaha akanacereka kandi kwijoro ari hajya je nabonye umwana bamugonze nishiramwe ko abo bana nzoza nabafasha nakina gahuzu k'imbura uturatwe two kwambara nakanyerekana kagahuza kupana kanyerekana yuko ubwo murimo w'igihugu ndawukora nemewe kandi n'igihugu kinyemera kimbona. Uyu muntu mu kumumenya twamubonye ku marezo sosio, hanyuma tumaze kumubona turashima igikorwa akora, akaja mu ibarabara ico gikorwa akagikorera abana. Tumaze kumva yuko ari igikorwa yihaye wenyene, twaravuze tuti uwo muntu akwiye gufashwa. Hanyuma turavuga tuti turi mu kanama kawo bagumya banga nyene bakunda igihugu ti nuworonka $1 rimwe yoshira ko tukazomushira tukakamuha agashobora kugira akikenura gatonya muri bike ashoboye. Ubwo rero tuca turavugana umuronsi $1 rimwe uronsa $2, 10, 30 turashira hamwe. Hanyuma tukaba rero twashimye kuri kuza uno musi kugira ngo tukamushikirize ako gakemanyi twaronse. Katinono Tawa ndabashimiye cyane ko biyungunganije bakazana akakajire, ndabashimiye cyane kandi ntibace banyibagira n'ubu baragoma banyibuka akanzogaheba ari uko mbonye amagara yankitse. Ndabashimiye cyane n'abandi bari nyuma bagume banshigikira kugikorwa sici wanje jenyene ni cyatwese turarabwa ugwaruka n'ubwo igihugu. Ndabashimiye cyane, Imana ibafashe baze bagende neza basubire neza. Haje maze imyaka myinshi ntaba mu Burundi kandi mfite umuvyeyi mfise abana 5. Abo bana rero nabo nyene yaba bari ngaha bafise ico kibazo cyo kujabuka iri barabara. Ivyo byatumye rero tugira umutima mwiza cyane, umutima w'urukundo ukunda igihugu cyacu cyatwibarutse. Naho wowe umaze imyaka 1000 bahanze Uburundi bwamara Uburundi bwamari wacu. None ico bikorwa ciza umuvyeyi yitanze agakora, natwe aho twari turi nk'abavyeyi cyane cyane abamama, murazi ko abamama gose twitaho abana bacu gose, twabonye yuko byova byiza cyane twerekanye ko dukunda igihugu, naho turi hanze twama twibuka imbere ya byose Uburundi bwacu bwatubarutse. Ntabwo ari diaspora burundese, ni serire y'umugambwe Ottawa Gatino yavyiyumviriye irabikora. Ntabwo ari na section Canada, ni serire ya Ottawa Gatino. Twariyumviriye cyane ko twokora mu ibarabara, muga dusanga bisaba ibiharuro byinshi kuja muri meri kubisaba kugira ngo ducishe ijya mirongo kuburyo abana bashobora kuba bafise zone bajabukiramwo batamuca inyuma canke imbere, kuko nahajya twarabiravye tubona yuko hakana kamwe karashobora kumuca inyuma kandi gaca hirya, ariko bafise zone bose mirongo iciye bakajabuka biroroshe gukontorora. Nukuri jewe ivyo mbonye ni igikorwa c'iteka. Aba bagumya banga baba mu bihugu byo hanze, baba muri Canada na cane cane muri serire imwe igize gisagara ca Ottawa, bakoze igikorwa ciza c'iteka coha akarorero abandi barundi bose baba hanze, cukuza gutera intege uyu mwene gihugu yafashe mu minwe ababajwe n'urupfu yarabonye rw'umwana agonzwe, akihangira ry'uko amamisi yose mu gatondo ashobora kuzinduka kujabutsa aba bana. Nukuri ndabashimiye, Imana izo bagire neza kandi uwo mutima bagize baze bawamane no mu gufasha mu bindi byose twumvise y'abantu bantaho nikora. Rero turasaba yuko n'abandi barundi bose bofatira ko akarorero kwa bagumya banga kugira ngo baze barakora ibikorwa by'iteka, na cane cane mu gutera intege umwene gihugu wari we wese yiyumviriye gukora ibikorwa mwene ibi byiza biheje icubahira igihugu.